turashimiye Imana rero. Ubwo rero mwamwumvise Christophe uwo ari we mu majambo make, ni igiki woganiriza urugwaruka ruguhanze amaso uyu mwanya mu buryo bwo kuba motiva kugira ngo bashobore kugira aho bageze? Umwanya ni gwawe, ntitusubira kuguciramwo, kiretse hageze niho nza kubwira naho nyene tubonye ko ugerageza udevelope. Hama gwaruka gwacu mutega amatwi, mwumvirize neza ibigomba kuvugwa, kuko ubu yari karatubwira, yari karivuga, duhejeje umwanya wose yari karivuga. Ubu ni kuvuga ngo ibigiye kuvugwa bigiye gukurikira iki gice cya kabiri gikurikira ni iki wawe utega amatwi. Ubu ngomba kwandika no kumva icyo Imana igomba kuvugana nanje, hama natwe turaza ku intervena mu nyuma tugire ico tubivuze ko kubijanye nico Bibiliya ibivuga, kuko vyose ibimubona bikogwa hano musi y'izuba ni Imana yabishizeho. Bibiliya ivuga ngo yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, ni nawe wabiganza, vyose bihera mu ijambo ry'Imana. Kaze rero Christophe, tuguteze yombi udushikirize icyo Imana yashize ku mutima wawe, cyane cyane uduha ubwo bwenge, dushaka kwakira ubwenge. Murakoze cyane gose. Bihava bingora kwigisha urwaruka rw'abakirisu kuko ndabanyotewe. Papa unkundire impere gatoyi ku ijambo ry'Imana. Sabe Papa Jean yanyemerera ansomere Genèse ya mbere yose, hanyuma usomera no muri Matayo 27:50. Genèse ndayishaka yose, ego ya mbere. Reka dusome itanguriro kuva ku gice cya mbere umurongo wa mbere. Handitswe ngo mu ntango canke ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi ntihari bwagire ishusho kandi nta cyari kuri yo. Umwijima wari upfutse ibenga rinini, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti ntihabeho umuco, umuco ucubaho. Imana ibona ko umuco ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwijima. Imana yita umuco umurango, umwijima nawo iwita ijoro. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Imana iravuga iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi. Imana irema ikirere itandukanya amazi yo munsi y'ikirere nayo hejuru yaco, biba kuno. Maze icyo kirere Imana icita ijuru. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke 10. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti isi ni imere ibimera vyose, ibitegwa vyama imbuto, ibiti vyamwa ivyamwa ku isi, n'ivyatsi vy'ubwoko bwose birimo imbuto zavyo, biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi, ibimera vyose vyama utubuto uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyama ivyamwa birimo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Burira hanyuma buraca, uwo munsi ugira gatatu. Imana iravuga iti mu kirere cy'ijuru ntihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibe ikimenyetso vyerekana ibihe, iminsi n'imyaka, kandi bibe ivyaka vyo mu kirere cy'ijuru vyo kwakira isi, biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro. Irema n'inyenyeri 17. Imana ibishira ku kirere cy'ijuru kugira ngo vyakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwijima. Imana ibona ko ari vyiza.
burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Imana iravuga iti mu mazi ntihasegenyuke isinzi ry'ibifise ubugingo, kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere. Imana irema ibikoko binini binini n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda, ivyasegenyutse mu kiyaga nk'uko amoko yavyo vyose ari, n'ibiguruka vyose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana irabihezagira iti nimuvyare mugwire mwuzure mu mazi no mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mw'isi. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti isi nizane ibifise ubugingo hakurikijwe amoko yavyo vyose, ibitungwa, ivyikwega hasi n'ibikoko vyo kw'isi, n'ibikoko vyo mw'isi hakurikijwe amoko yavyo vyose biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mw'isi ikurikije amoko yavyo vyose, n'ibitungwa ikurikije amoko yavyo vyose, n'ivyikwega hasi vyose ikurikije amoko yavyo vyose. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, ibitungwa isi yose, n'ibikwega inda hasi vyose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremeye, irema umugabo n'umugore. Maze Imana irabahezagira iti nimuvyare mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti ehe, ndabahaye ivyatsi vyose vyama utubuto biri ku isi vyose, n'igiti cyose cyama ivyamwa birimwo imbuto zavyo, bibabere ivyo kurya vyanyu. Kandi ibikoko vyose vyo ku isi, ibiguruka mu kirere vyose, n'ivyikwega hasi vyose bifise ubugingo, ndabihaye ivyatsi bitotahaye vyose ngo bibe ivyo kurya vyavyo. Biba kuno. 31. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cane. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Amen. Urakoze cyane. Wasomera muri Matayo 27:50. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 27 umurongo wa 50. Handitswe ngo Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca. Urakoze cyane. Abitesalonika ba mbere igice cya gatanu n'umurongo wa 23. Umurongo wa 23. Kandi Imana nyene amahoro ubwayo iba ariyo ibeza muri vyose, impwemu yanyu, ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe, ngo bizosangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Amen. Urakoze cyane. Ibyo tugira tuganire munsi y'izuba Imana yarabiremye byose, no guhumurana amaso gusa. Sinovuga umugambi, twe dukora utugambi, kuko wakoze umugambi ni umwe wenyine, ni Imana Data wa twese. Imana Data wa twese yakoze imigambi ibiri gusa, kandi mw'iyibiri niho hugariye n'utugambi twacu. Ikibabaje mwebwe bana ba papa, bana b'Imana, nuko benshi turi deception ku Mana. Umuntu atagira projet imbere y'Imana ni deception. Ndabakomerekeje, ariko mwihangane. Umuntu atagira projet imbere y'Imana ni deception. Imana yonyine ubwayo iraraba hiri ati ibintu bikwiye kwipanga ukundi, ikora projet iyishira ku ntiyanikora umunsi umwe, iyishira ku minsi uko izoye execute, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu.
ihejeje kuyikora icivuga ati iyi projet nubwo ndayanditse jewe hari igihe nandika projet nk'ubu ndafise projet nanditse iriko kora madamu nkandika projet nkaca ntegura ubuzogenda kuyexecute ubuzoyiganza ubuzotegeka ahandi muri kiyo sije na consovye kiyo hariho uwundi yabikoze turavyumva Imana rero irabiraba ishiraho ikora projet ikirondera Adamu wa mbere imugira ati biganze Bibiliya iravuga ngo ni nawe yanavyise amazina kuko ubundi muri projet uri kare execute ni wagenda kuidentify mutama hariya anyumva gatanu uri kare execute ni wagenda kuidentify ni wamenya ni hehe hari heza twogira mise en œuvre ni hehe heza nokorera iki kintu umugambi urahari uburyo burahari Imana ikirema Adamu imukorera projet yayo ya mbere Adamu ayitibukiramo projet yindi ya kabiri Imana yakoze ni projet bita umugeni wa Kristo ndashaka ko iki kintu mu gitahura kabiri ni projet bita umugeni wa Kristo hari igihe ukora projet n'Imana yaragize sheke muri projet mwari mubizi hari igihe ukora projet ukagira esheke ariko nukumenya mfatiye kuri esheke ngize niyihe yindi projet nokora kugira nkosori esheke Adamu amaze kubivamo amaze gutanga ubushobozi Imana yari yamuhaye bwo kuridinga projet y'isi ari nawe yanavyisi ari we yavyise amazina Imana heri mwijuru ati none umugambi wanje ko nari nashizeho umuntu kugira nzoze ndagenda kumubaza uko yiriwe uko isi namuhaye imeze ku mugoroba Bibiliya ivuga ko Imana yamugendera buri mugoroba kamubaza bagatera inkuru uko yiriwe hagati aho acara dekona wa mu chef de projet hari abantu benshi baba bakuye mu ma projet batwara batayamaze parce que mise en œuvre batayigize neza acara dekona Yesu arabera batari kuko biri Imana yabera ati ko biri kose je umugambi nzowugumizaho kuko Imana iri eternel ikitanguza umugambi bita umugeni wa Kristo umugeni ejo umupasiteri yari karatwigisha atubwiye ngo mu gukora projet baricara n'Imana ntiyayikoze ihagaze yaricaye ihamagara Kristo ihamagara inyabugingo ihamagara abamarayika bati mwabonye Adamu wa mbere ivyo yangize umushefu do projet wa mbere ivyo yangize kandi kugira irya projet nsubire kuyifata mu minwe neza nuko muri twebwe haboneka ubugenda kwitanga kugira ingarukeho baricara barumvikana arabaza ibinyabugingo uko bingana kose abaza abamarayika harabura n'umwe Kristo arahaguruka ati jewe ndemeye kuja gusubira kugira ko direction ijya projet kugira itugarukire Yesu acaramanuka abaho ubuzima muzi mwese yabayeho bugusuzugurwa gufatwa nabi ata nubwo yaramehita gukubitwa kandi ubundi abishatse ntiyari gukubitwa c'était le Seigneur le tout puissant Yesu aravyemera arashika ku musaraba nawe ashitse no mwisi yashitse abaho nk'abantu bo mwisi nawe atangura gukora agaproje umwuga iyo ni revelation papa atangura no gukora projet nk'abantu bo mwisi nakaroro yashatse gutanga ati nanje ndi umuntu ndaje mwisi reka nkora umwuga arakora araja kwapuya se wiwe Joseph reka ndababwira ikintu cakoretse ku musaraba kugira projet ya mbere Imana ishobore kuyirekipera Yesu yatanze ikiguzi cyitwa dot kuko kugira projet y'umugeni iboneke habanza gutangwa dot gukobwa murazi cyari ico
dot muravyumva cyane gose kuko muwaje ngo tuvyemeze. Yatanze dot yatanze ntiyatanze amafaranga, ntiyatanze ibintu, ntiyatanze inka, yatanze ubuzima bwiwiwe, atanga amaraso kugira ngo jewe nawe dusubire mu mugambi Imana yaturemeye, kugira tubandanye umugambi Imana yaturemeye. Yesu aza kubikora kwari kugira atwongere gusubira kusabana na data wa twese, dusubire kuvugana nawe, dusubire gutahurana, kuko le chef de projet wa mbere abikoze ama indicateur yaciye ahinduka. Mu gukora projet hari ibintu twita ama indicateur. Ama indicateur nivyo tugenda turarabirako. Rero ikintu uzokwereka ko umuntu ariko arashira mu ngiro iyo projet ariko abikora neza, ama indicateur aba meza agasa nayo mwateguye canka karengana gusumvya ubwiza ayo wateguye. Mwijuru basanga umuntu bahaye ngo akore projet, indicateur zose nta nimwe ariko arashikako, hagari igihe atana indicateur nimwe atanga, kuko kimwe mu ma indicateur Imana yaraza kumuraba bakabonana, akamubwira uko bimeze, bakaganira, iyo indicateur birahavura. Yesu ati indicateur nsubira kuzisubizaho, kandi mu kuzisubizaho nkoresha amaraso yanje. Acaraza aritanga, arabikora, adusubiza mu busabane n'Imana. Twebwe nk'abana ba Kristo nta kindi duhamagariko no kwemera ko tuba mu iyo projet ya kabiri y'umugeni. Umugeni afise ukuntu yitwara bivanye n'ikiguzi mu fiancé wiwe yamukoye. Wokwiyumvira ko kugirira mariage kuri Club du Lac bagukoye 500,000. Wokwiyumvira kugira mariage kuri Club du Lac, kuri Eden Resort bagukoye 300,000. Nibikunda. Wiyumviraho mu ngana. Wowe wiyumvira nkande par rapport y'ikiguzi cha Yesu yaguhaye kugira restore projet yawe. Ni ikintu gikomeye cyane gose. Ubundi Imana igihe yarema umuntu yamuremye en 3 dimensions. Imuremana impwemu, imuremana umushaha, imuremana n'umubiri. Muri restauration, muri dot Yesu yatanze nk'umugeni, agushaka wewe uri umugeni en esprit, en âme et en corps. Ikintu kibabaje kandi jewe ku giti canje sengera, kandi n'umwungere wanje aragisengera kuko arakibigisha ko cyane gose. Ntuzoja mu ijuru kubera wanurishije ton esprit. Yavuze ikintu gikomeye ngo nta mugwiza atunga yigera henuka, kuko ari équilibré. Umugeni mwiza aba équilibré dans les 3 dimensions. Dans 3 dimensions. Ngira ndabasabe bico ituma nasavye umwungere niyumva nahereye mu mwuka anyihanganire. Mvuze les 3 dimensions, ndiko nja vers l'entrepreneuriat, la place de l'entrepreneuriat muri développement spirituel. L'âme, reka mpere kuri esprit. Esprit igizwe n'ibintu bitatu. Ndabivuga gutyo parce que n'ivyo ubayemwo misi bidependana nuko impwemu yawe na âme n'umubiri wawe bibanye. L'âme igizwe, esprit igizwe n'ibintu bitatu. Hariho la partie de la conscience. Abariko murandika mwandike ndabasavye. L'homme, shaka mwandike titre l'homme en 3 dimensions. Hariho la partie de la conscience. Ni joua lore y'umupolisi. Ni kubwira si utegerezwa gukora iki kintu canke ntugikora. Pasteur nabwiye ikintu gikomeye. Hari ibintu biza kunanira kuvuga mu Kirundi kubera Ikirundi cacu gikenye. Conscience ninde pastor? Conscience c'est quoi? Ariko ndiko ndabisigura muraza kuvyumva ntimugire ikibazo. Agatima nama. Hanyuma intuition. Reka tugende turabisigura muze murumviriza ko ndabisigura muraza kumva ukuntu bitandukanye. Conscience ni joueur de policier, ni igucunga, ni hajya wumva ikintu wogikora ubundi mwanya ukumva ntiwogikora.
conscience hariho nabivuga ati jewe iki kintu mva no gikora muga conscience ntibimpermeta ndakibabwiye gwaruka mwebwe muri ko murarondera aba fiancé papa ejo yarasenyuye amatelefone atarayaza kubakwega kubateza imbere. Icya kabiri ni intuition. Hari igihe kenshi intuition igufasha gupresenta ikintu kibi. Intuition ni kuya kuntu nk'ubu urashobora kuvyuka ukumva woja muri ville mugo kumva umutima ntibiriko biraza byinjira ukumva ntibiriko biraza hari ikindi kiri kure kiko kirakubuza hari ikindi kintu kiriko kirakubuza. Iyo ni indi partie ya esprit. La partie la plus importante ya esprit c'est la partie relationnelle aho uvugana niyaguhemeyemo. Yego. Muri partie relationnelle niho ugira communication, niho hanabera communication hagati ya ni nayo ikomunika intuition, ni nayo ikomunika conscience. Haleluya. Niho hava inspiration y'ibindi vyose ivyo vy'imigambi nibiki araza kubigeraho. Murakoze cyane gose. Naho nyene nico Imana naho nyene Imana igutekerera igushiriramwo tout ce qui est nécessaire kugira wexecute projet yayo ngaha mwisi. Kubaka impwemu, esprit impwemu wahumekewe umwo kuko umuntu ni impwemu. Komeza. Iyindi partie igize umuntu ni âme. Âme ni umushaha mu Kirundi? Yego, umushaha. Ni umushaha. Nayo nyene igizwe n'ibintu bitatu. Hari ikintu bita intellect, ubwenge. Ubwenge so kuvuga bijya byo mu ishuri. Oya, ubwenge. Muri ubwo bwenge aho niyo partie igufasha kwiyumvira. Wamaze kuronka communication y'ijuru. Wamaze kuronka icyo utegerezwa gukora. Tu dois raisonner, tu dois penser comment tu dois faire. Comment tu dois faire. Hakabaho na partie émotionnelle et sensibilité. Iyo partie émotionnelle niyo igutuma haba usanta choc, blessure. Benshi yumva ngo yarankomerekeje. Ni partie émotionnelle, sensibilité barabaye touché de ton âme. Kandi biraba restaurer kubera umuntu agizwe n'ibintu bitatu muri communication yawe n'Imana muri esprit. Imana irakurestore. Yego. Nubwo wa warakomeretse. Nico gituma mu maduhaguruka tugasubira kwandika iyindi migambi ya mbere yafuye. Iya gatatu ni volonté. Ari naho hari la grande responsabilité kuri twebwe kuri wewe. Benshi bararota, benshi barandika, benshi bariyumvira, benshi mpemu yarababwira. L'esprit ikaronka ikintu mugabo la volonté de faire ugasanga ntayihari. La volonté de faire ndabingenze umwanya urazimvye cyane gose. Nuronka ikintu ukumva conviction ya Saint Esprit en 3 dimensions yayo esprit yawe ukumva conviction ya âme yawe dans cette dimension. Il faut agir. Il faut agir. Reka ndababwire ikintu giteye ubwoba muri ibi bintu. Kubera byose biri coordonné na le coordinateur principal Imana yo mu ijuru. Iciyumvira izoguha izoshira muri la partie de ton esprit relationnel. Izokivomera no mu wundi muntu azokubera umugisha. Sinzi ko ikintu subira mu cyo kintu bacumve neza. Narivuze nti umwami wo mu ijuru data wa twese ni wagugira communication relationnelle muri esprit yawe. Kubera ari wa coordona esprit yawe ni yanje ni ya Lionel ni ya Mama Ganza ni ya Papa Jean ni ya Pasteur. Igihe kigeze. Igihe cyawe uzogenda kugira volonté. Hari iyindi volonté yuko gushigikira ivuye ahandi. Sake iki kintu mucumve kabiri kandi ndabinginze.
jengi nibariza akabazo nindafise umugambi ubu nyene wanditse ni batatu bane abo bane barakwiye abandi mudugije muteo muze kundondera inyuma y'iyi seance ubutarandikwa agenda mwiyumvire ndi ngaha mwishese ndi umwana wo ngaha ariko ndi ngaha nubwo abantu mufise umugambi wanditse mundondera inyuma y'iyi seance nimba tuwukosoye nimba tuwurondera finansima tuwurondere finansima nimba tuwufinansa tuwufinanse. Oh yes. Ibi bintu twari dukwiye kubishimira Imana. Sinzi ko papa Jean yonsomera 2 Pierre chapitre 1 de 4 à 8. Mu mwanya ariko araharondera nagomba ndababwira iki kintu agira aca abandanyiriza ko iyo muri ko murumva turiko turabwirwa ibintu nk'ibi bidufasha mu buzima bwa misi yose hama uri karabitubwira akisunga ijambo ry'Imana burya nabariya bose bigisha ibintu by'amaprojet entrepreneuria hirya no hino nagira ndababwire ndabisubiremo kuko natangiye ndabibabwira vyose dukeneye biri mu ijambo ry'Imana cyane nico gituma ubona uyu mugabo akora akazi k'umubiri yarondewe n'abantu b'umubiri batari mu ishengero ariko arabizi ko inspiration nyamukuru ihagaze sur la parole de Dieu. Bavyumvise cyane. 2 Pierre chapitre 1 4 et 8 gushika kuri 8. Ikete rya kabiri rya Petero cyo cyambere kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 8 handitswe ngo ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze guhunga muva mu iborero ryazanye umwisi no kwifuza. 5 mbere kubw'ivyo iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugire umwete rwose ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza muzongereko ubwenge mubwongereko ukwirinda mukongereko ukwihangana mukongereko ukubaha Imana mukongereko ugukunda bene data mukongereko urukundo kuko namba mugira ivyo bikagwira bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yes. Urakoze cyane. Iri jambo ntimwumva ko gisiguye. Isiguye kose. Nagira ndababwire sur le corps esprit yawe na âme biri en commun accord. Girisha exercice umubiri wawe gusa kuri iri jambo gusa kugira ntuje kure yakuremye ibisigaye byose birikora ufise projet Imana yiguhaye yakureveye yagushiriyeho amaprovision ashobora guca ku muntu mwicaranye ashobora guca ku babayere ashobora guca no kuwutiteze kuko Imana ni coordonne tous nos esprits et sont nos esprits qui nourrissent nos âmes et c'est l'âme qui commande le corps. C'est là où mutegerezwa kuhatahurira si mwemwe nico bituma mwemwe yaravuga ngo sinyenyurana nawe ntaza kutunyinyura ntibikunda mbwa c'est ton âme qui a reçu les recommandations de ton esprit qui commande ton corps. Va agir. Genda wandike iyo projet genda uyitangure ntutangure mu bitutu vya kure tangurira hasi uzobona Imana ibana nawe. Reka tuje gatoyi mu mubiri mve mu mwuka. Ubundi mwisi hari ubwoko bune bw'abantu. Hariho nibaza ko na réponse kuri sujet ya thème la place de l'entrepreneuriat muri développement spirituel. Tugiye mu buzima busanzwe naho
hari ubwoko bune bw'abantu. Hariho abantu bita les pauvres chroniques. Turiko tuvuga entrepreneuria. Abo twita abakene ruhebwa, les pauvres des pauvres. Reka ndababwire abaribo. Abo n'abantu udufaranga ibyo bakora, ibyo badepensa biri hejuru y'ibyo baronka. Abo n'abakene nyabakene, les pauvres des pauvres. Nico gituma mu gifaransa péjoratif babita les pauvres chroniques, parce que ukwezi guhera ari muri moi, ukundi kuzahera ari muri moi, c'est chronique, c'est une maladie chronique. Hakabaho n'abakabiri abo bitwa les pauvres équilibrés. Babita aba pauvres équilibrés canke abakene équilibrés, sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi, mugawe nibaza ko mucumva, kubera revenu uburyo bwabo buhuye n'amadepense yabo. Abo n'aba pauvres bari équilibrés, unamubonye ntibigera umenya yuko akenye no ko adakenye, parce que c'est un pauvre équilibre. Uwa gatatu bamwita un pauvre moyen. Un pauvre moyen ni umuntu afise revenu imufasha. Vuze revenu ntimwumva amasalaire, ushobora kuba ukora ikindi kintu, ushobora kuba uri muri business, ayo wunguka akaba agufasha kwa gutunganya amadepense yawe, ibyo utegerezwa gutunganya buri kwezi canke buri munsi, mugabo quand même ukagira aka investissement gatoyi pour un objectif. Uwo bamwita un pauvre moyen. Nk'ubu urasanga, reka ndababwire kategori y'aba pauvre moyen kuko benshi niyo barimo, kandi marereze muno munsi nibo biyita abatunzi. Un pauvre moyen ni umuntu ashobora kuba ahembwa asanga okay, je ndumva dans 2 ans shaka kugura imodoka, agaca ahembwa akora amadepense, agaca yeparnya kugira azogura imodoka gusa, ata yindi objectif yoshobora gukora pour un seul objectif. Ubugira kane bamwita les riches. Uwo n'umuntu afise ses dépenses akazishobora, hama aussi akagira n'utu économie pour investissement. Urya muntu azokubwira ati je amonta que j'ai investi, wamaze tuzoyakoze que j'ai mis à part, wamaze tukazoyakoze iki, ati nayo kuzinvestisa. Celui-là utangure kumva ko ari umutunzi, utangure kumva ko ari umutunzi. Je ngomba ko investisa, ndiko ndakora kandi ayambika nayo nze investisa. Umuntu akaza okay, jewe ndakeneye miliyoni 2 sha je ndazifise, mugabo nayo ngomba ko investisa. Mugabo ntube pwese ari uno je ndazifise, mugabo ndiko negeranya amahera yo kugura imodoka. Uwo urumva difference hagati y'umu riche n'umu pauvre moyen. Ahantu mwahumvise, reka ndababaze, ikintu kiryoshe muri ivyo vyose, tu peux passer du pauvre chronique, du pauvre des pauvres aux riches, vers les riches. Ndababwira iyo bihera mu mutwe, bihera ngaha mu mutwe. Ntuvunduruka ngo ngiye gukora projet, apa hano mfunguruza. Ngira ndabibira kandi kabanga gakomeye, kandi nifuza ko abana b'Imana twokorera ko na jewe ndimwo. Uno munsi ubutunzi bw'isi bufise abisi nyene, ariko ubundi Yesu yarabirangije, yaratanze dote ibereye kugira usubire muri projet yawe. Kubera iki? Ntitwatahuye ko byose bihera mu mutwe. Ndabaha akarorero ko umurimyi arima, abazi neza yuko
reka ndabakorero direct. Mfise umuvyeyi w'umurimyi, mama wanje ararima, ndashobora kumwereka ahantu akambwira ati Kristo hajya nzohakuri itoni zibiri, itoni zibiri, ariko nta vy'abarabona. Izo toni zibiri ntazabarabona, abafise nk'ibiro 4 vy'imbuto, ibiro 4 vy'imbuto vyo gutera aho hantu. Mugabo wamuvugisha ukumva kubwira une affaire de tonne, afise ibiro 4. Wewe ufise iki? Ufise iki? Uri umunyeshuri, ufise iki? Ufise umwanya wawe uri kuwukoresha gute kugira mu mashuri kurashaka kwiga azokugirire akamaro? Uri sûr ko muri uwo mutahe, muri iyo mbuto ufise ari wo mwanya utari kuwukoresha nabi? Reka ndabatera inkuru imwe, ni inkuru y'igitabo madame aheruka gusoma muri iyi minsi aca arankarira. Yambajije imyaka maranye ico gitabo, ati kuko iyo ataba wewe mba ndi umubosi. Niko yambwiye madame. Ni inkuru y'umupapa, ninde amaze gusoma igitabo bita La chèvre de ma mère. Uramaze gusoma igitabo bita La chèvre de ma mère? Ni inkuru y'umugwizatunga actuel, ubu turiko turavugana, actuel conférencier international, yanditse ati La chèvre de ma mère. Ico gitabo yacize La chèvre de ma mère parce que papa wiwe yari umugwizatunga ava ngaho hakurya muri Congo. Uwo mugabo si histoire, si ni réalité. Yari umugwizatunga, atunze inka, atunze ibintu vyose, ariko muri clan iwabo, urazi ko muri Congo hariyo amaklan menshi, imiryango myinshi. Iwabo se apfuye, heritage igenda kwa base wabo muri uwo muryango w'iwabo. No kuvuga se wabo acarafa n'ubwo butunzi bwose, yarafise abagore 2, uwa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma base wabo n'abana base wabo baca baraza gutora heritage ya mukuru wabo. Babana babo mama wabo oblige kubajana iwabo, mu kubasonera. Muri uko kubasonera baca baha impene imwe. Mama uyu mugabo yanditse iki gitabo, baha iyindi mpene, umwe yari mukase, umugore wundi wa kabiri. Baca baragenda, bashitse iwabo, abana bavuye ku mata, bavuye kw'ibyo byose, batangura kurya imyumbati, batangura kurya ibijumbu byokeje apene. Ati tubura ukuntu tubaho, tukaguma tubwira mama iyi mpene tuyige. Mama wabo arabankira. Hagati aho l'autre marâtre bobo barayiriye, baca baja mw'ibarabara. Mama we wagirirwa ubuntu asanga ya mpene bamuhaye impene ifise amezi, ishira vyara isuguru. Abana ati ubu no yavyaye isuguru tuyige. Ati no, izosubira kuvyara gute? Nyuma y'imisi mike isuguru irakura, ya mpene isubira kuvyara izindi, ivyara 2. Mu myaka 7 ari presi uwo muntu mu ico gitabo ciwe, mu myaka 7 bari basuye kugira troupeau nk'iyo bari bafise mu gihe cyase. Bivuye kuki? Ku mpene imwe. Nigiki we wokwita impene mu buzima bwawe? Uno munsi ushobora guhura n'umuntu akagukubita 50,000. Kubera gukubise 50,000, kumbure nakozwe ko mu mpemu ndabona kuri muri bezo yayo, mugabo sinzi umugambo ufise. Ayo niyo mpene yawe. Nahawe kuyibaga ukayirya canke ukayigwiza.
ushobora guha n'umuntu agutera $200 nahawe. Reka ndababwira yandi maverite 10 nshempeze. Ikintu bita intelligence financière naho ngeze. Twego turavuga amafaranga, twego turavuga 50,000. Shaka tuganira ibintu 10 cindangiza. Aha hanze nahereye mu mwuka parce que turi mu ishengero y'Imana. Naryohewe no kwigisha abakirisu parce que iyo mba niko nigisha abandi sinari guhera mu mwuka. Aha hanze Imana yaraguteguriye abantu bagukwega amaboko benshi vraiment, kandi ndakwinginze wiposition. Nutipositiona bazoguma aho bari. Je sinzoza aho kurondera, bazoguma wiposition. Mu kwipositiona, c'est avoir une vision claire, c'est avoir un projet. Shaka gukora iki? Reka ndababwire uri unique ngaha musi mwisi. Papa y'Amerika arabivuga gose ngaha ati je ndi ndaryoherwa uri kuravuga ngo je ndi unique. Ntimuse kunkompara n'abandi ba pastor. Ndi unique, uri unique nawe. Kandi muri ya projet bita umugeni wa Kristo hari uko utegerezwa kwitwara kugira umukwe azoza gusanga usa n'ikiguzi yatanze. Aka kantu ndashaka mukumva. Umukwe hari ukuntu ashaka kugusanga usa en esprit, en âme et en corps. Hari ikintu bita vie spirituelle na santé spirituelle biratandukanye cyane gose. Vie spirituelle turayihabwa, tuyiherebwa ku musaraba, turihana tukayihabwa. Mugabo santé spirituelle turayigwanira. Turayigwanira. Ndabasaba Yesu twaramuhawe, twararose ubuzima bw'umwuka, twarose vie spirituelle. Tugire santé spirituelle, tuyigwanire. Mu kuyigwanira tugire des visions ziri claires. Ne commence pas à regarder nakayatunze nakavyagenza. Urazi Imana yo gucishaho naciye, sinzi ko ukwemera gushika hondi. Gira vision yawe iri claire. Imana nishaho gucisha mu muriro izohagucisha, kuko inyuma y'umuriro, inyuma ya course haza rafraîchissement. Nuko bimeze. Ugire vision iri claire. Hanyuma ikindi mutahure, qu'est-ce que c'est l'argent? Amahera niki? Iyo amahera si tabu, si mystère. Uriya muvyeyi yarigeze kuzanga nararotenye ico kintu. Nari nicaye haki. Hagati amahera si tabu. Amahera ni ikintu kironkeka. Bivana nawe, bivana na vision yiwawe. Hanyuma ikindi mutahure gutandukanya amahera na richesse. Richesse ziri naturelle, amahera ni conventionnel. Nico gituma uno munsi après ngira ngo nk'amezi nk'abiri hariho ingingo yabayeho iranyeganyiza abantu benshi bari bazi ko bafise amahera, bafise ubutunzi. N'abantu mwabonye ingingo y'amabiye yakoze ko yabijanye mu nzu ngo azingwa afise amafaranga. Richesse na l'argent biratandukanye. Amafaranga ari conventionnel, ashobora guhinduka à tout moment. Ashobora guhinduka à tout moment. Ntugende uryamajyame ku mabiye aho kwandika projet ngo yashire muri richesse, ngo yashire mu bintu biri naturel. Shira ibintu muri naturel. Kuko ushobora kuvunduruka. Uno munsi benshi baciye bajana amadolari. Ahubwo umunsi abanyamerika bo babihinduye two ntizobimenya. Amafaranga ari conventionnel. Turondera ubutunzi. Nibwo sawa. Icya gatatu muri ubuzima bwo kuva muri pauvre chronique vers les riches, hari ikintu bita maîtrise de soi. Ijya nkuru sinayibateye pa hasard, kuko uravye inzara abo bantu bari bafise, ijya mpene bari kuyirya amajoro 2, 3, 4 bakaryama bagasinzira bagatura umube. Mugabo dans une semaine, dans 2 semaines, iyo mpene bari kuyikura he?
maîtrise toi imbere ya opportunity Imana iguhaye. Yivyaza umusaruro, yigwize. Amafaranga niwafata comme un papier, agushitse mu ntoki uzosanga ari ayo kuja kuri plage, kuja muri concert, kuja gutembera, kuja kugira shopping. Ariko amafaranga nagushika mu ntoki ukayabona comme une chèvre, uzokwibuka yuko kugira uyarye azobanza kugusigira umwagazi. C'est très important. Icya kane ni ikintu nise consommation intelligente. Impene yawe imaze kubyara ishobora kuguha imyagazi, ikaguha iyibyara, ikaguha n'amasuguru. Reka ndababwiye nagumye ntanga akarorero kuri élevage kuko je ndi umworozi iruhande y'akazi, kandi nivyo nkunda, ni nayo passion yanje. Menya ukuntu konsoma. Hari umuntu ashobora kunguka ibihumbi 10 akumva okay ndasigaranye umutahe, aya ndashobora kuyasekeza. Reka ndababwire uracari hahandi, uracari un pauvre simple, un pauvre équilibre. Tu peux consommer uguwe neza, umva wo consommer. Ariko soyez intelligent. Hariho muri élevage hariho ibyo bita amashuri, hariho ibyo bita izivyara. Keshi ishuri zirivuwe kuribwa, ndayorora kugira ndayigurishe, kugira ndayiki. Mugabe izivyara nizo kubebeza, nizo kunguka, nizo kugwiza. Muze murabishira hamwe na ya mpene yanyu. Impene yanyu uri umunyeshuri n'irya shuri n'ujya mwanya, uri umufonctionnaire nikajya gasalaire. Nutagira, reka ndabatera, naragira ubuntu ngenda ndabana n'abantu bafise amahoveni manini. Nagomba ndabwira umuntu afise consommation intelligente, nta mushahara munini uhari, nta mahera menshi abaho. Muri abo mahera menshi nyene arayarya akayamara, ugasanga we uhembwa make aje kugusaba amahera yo gutaha, ugasanga aje kugurana amafaranga gukora akantu, parce que la consommation n'est pas intelligente. Muri hoveni uri kuraronka minimum tumukonsoma 90%, hanyuma 10% utumuja muri les pauvres équilibrés, ugira ka économie pour un objectif. Utwo duke ucuruza ibitumbura, naho uvuga uti ntora 200 francs par pack, uvuga uti 50 francs économie pour un objectif. Kuko hari igihe uzogera ugasigara ugira économie pour investissement nka papa Lionel. Là où tu seras parmi les riches. Icya gatanu ni kibita la loi de la richesse et des capitaux. Amategeko, ibintu bigenga ubutunzi n'imitahe, ni hahandi haca intervena les riches. Wari maîtriser, waragize consommation intelligente, tia un fonds quelque part, udufaranga tukayi washizeho. Ngura imodoka canke n'investise. Biranera ubwoba uno munsi abafonctionnaire 80% abarundi bose ni bake bagira mu miduga batasabiye credit, bake cyane. Ugasanga umuntu yaragiye afashe credit kugira agure ikintu kizoguma kimukonsoma, kitaje kuproduire, kizoguma kimukonsoma. Ugaca usanga ati avait investi pour un objectif izogusubiza muri pauvre chronique. Tugire dukurikiza amategeko yo kugwiza ubutunzi n'imitahe. Icya gatanu nico bita valeur.
icya gatandatu nicyo bita valeur, agaciro k'ikintu. Iyo mpene yawe, iyo mbuto yawe niwayibona nk'agaciro cyangwa ukakibona comme un objet de jouissance cy'umunezero, nibyo bizodetermina iyo uri kuraje. Akasinda na gateba ko na gato kirumvikana cyane, kuko nutabona ko ndavye nabahaye akarorero ko umuntu arimo afise 4 kilo iwe arafise uruhusha rwo kubirya akabikaranga neza akabishiramo tudagara hanyuma agaca birya. Mugabo si arafise na opportunité yo kubibonamwo richesse, akaraba 4 kilo akavuga je vois 2 tonnes, 2 tonnes mu mutwe, mbona itoni zibiri, ubundi nawe yabonye assiette. Urumva ukuntu vision zitandukanye. Je nkabona ibiharage vya midi, ubundi nawe akabona itoni zibiri dans 6 mois. Nuko tubayeho n'ubwo buzima tubayeho muno munsi. Ikindwe nicyo bita protection. Protection munyihanganire nze kuyivuga ko ni ikintu gikomeye cyane gose. Tout le monde, nta muntu arakubwira ngo nimba ushaka kumenya inshuti rondera amafaranga. Hari umuntu amaze kubikubwira? Nimba ushaka kurondera inshuti rondera amafaranga, uzozimenya cyane gose. Impene zawe zitangura kugwira, imbuto yawe itangura kugwira. Nkiriko ndaraba ibiro 4 nkabonamwo 2 tonnes, nta mugenzi n'umwe ndafise, nta mukuze aza kundaba, nta mutante, nta muntu wo muri série de prière aza kundamutsa. Nkiko ndabibona ibiro 4. Rindira dans 6 mois nimbure ngira itoni zibiri, ndazishire kuri stati mbone ko mfise itoni zibiri. Il est même conseillé inyegereza ubutunzi subwi wawe se ubu babwira kubera iki? Baca bazi protège impene yawe, kuko hari igihe wowe ukiri muri parmi les pauvres équilibrés uri kuja vers les riches bakeneye kugira investissement, apana investissement pour un objectif. Malheureusement no munsi la majorité des gens oriye yo kurondera impene z'abashaka kujya impene z'abandi. Sois protecteur, umvira impwemu yawe. Nta numwe mbujije guhezagira biva ibwina mu mpwemu, urabisanta. Nta muntu urahezagira atakintu na kimwe kubajije, parce que muri ya relation nababwira, muri ya communication relationnelle y'Imana, nawe ariwe coordinateur de tous nos esprits dans le monde entier. Ntegerezwa guhezagira kuko Imana yabonye ko hariho ikintu ntegerezwa gufinansa dans ta vie. Ntuzonashimire kuko Imana izoba yantegetse gukora ibyo ntegerezwa gukora. Tufise iyo turiko bariko batubwira ngo turi umubiri umwe, sinzi ko mubitahura neza. Uno munsi kubera no kuva kera babirengako nuko kirigiye Imana yari igikaza. Uno munsi ikoresha contrôle de nos esprits, ikakubarira, ikazi gakora kuri jewe. Nkaza nkakubwira numva shaka kuguha, nkaguha nkaca ngenda, igakora ku wundi kaguha gacugenda. We nawe ubuze kuga projet ka 100,000 ndaguhaye 200,000, nuvuga ni fois de ton projet gacugenda ugacuvumbuka. Ikindi gihe nawe Imana ikagukorako ugaha 20,000 ubundi yakene. Et voilà la vie spirituelle, voilà la santé spirituelle. Icy'indwi icy'umunani icya production. Yes. Icy'indwi ni protection, icy'umunani ni production. Umaze kugira protection,
umenya icyo gukoresha uburyo bwawe, impene yawe, bigusaba guhitana yama twa tuntu wabika kugira wemvestise, ukashiraho ikintu gitegerezwa kukugwiriza ubutunzi uhaba canke utahaba. Ninde afise boutique ngaha yuguruye? Aya masaha yuguruye kandi ari ngaha ntibahari, ntihuguruye. Muri umuproducteur, komeza protege impene yawe, uzoshikira kuma investissement. Ndarangirije kuca icenda n'icicumi. Icicenda ni patience. Sois patient. Nimba uno munsi uteye ibiharage vyera dans 6 mois, nimba uno munsi utunze inka ivyara dans 6 mois, nimba uno munsi utunze urukwavu ruvyara dans 2 mois. Sois patient. Gira patience ingana nuko imbuto yawe ingana. Icanyuma nico bita convertibilité et des échanges. Guhindura uburyo bwawe mu bindi bintu. Convertibilité. Ico nico canyuma. Ariko nimwankundira mpejeje ca ndabaha conseil. Jewe pasteur yababwiye ikintu c'amakarne. Aka kane murabona ukuntu gasa? Abaga kantu ukuntu gasa nakajyaje karacafuye cyane, ubona gute baguma gafatishije aka n'amasezerano yanje y'ubuzima bwanje bwose araha. Yayampaye nabonye no muri Gehizo pastor ndakuze ndumwana mutoyi cyane yiga mu mbere muri kaminuza. Ndabibuka muri abayumbe muje muri Gehizo dezame kwa murakoze cyane. Kiriya gihe muza muherekeze ba Masasu, kiriya gihe ni Imana je ari kirampa ibintu byanje. En 2007 ikane niyo muri 2007. Iyi ni irimwo le caractéristiques z'umukenyezi wanje, akanasanze yakaguye ko mundi ndagahamba sanga ari kararira mu cumba, acarangumbira ngo sinarinzi ko wari warancafye uko bishaka. Ndiko ndababwira ko ibintu byose bihera ngaha mu mutwe. Convertibility. Umaze kuronka ubwo buryo, nabibabwiye ni kimwe naherako, ntuje kuyabika mu nzu, ya convertise mu bindi bintu. Igisha abana, investisa mu bana bawe, investisa mu bandi bantu. Convertir. Uno munsi ico turi nababwiye twakigizwe n'abandi. Investisa mu bandi. Hari igihe uhezagiye uno munsi ari wazokubwira ati Mutamba, je me rappelle nababwiye ko nagiye mu Bwongereza muri 2021. Hari umwana umwe nagiye njanye, nza numva ndiko ndategura anniversaire ya papa y'imyaka 70 ku Noel. Umuntu antelefone nditaba, umurundi, ngo ndagufitiye message, ca ndagenda kuyiraba. Nta nubwo narinzi ko uwo mu papa mugabo ni ya relation d'esprit. Imana ifise ukuntu ikomunika ibintu ukazibona ibintu biko birikora. Uwo muntu yarampamagaye anzaniye $500 ngo aya mafaranga nayahawe na Gisre, ndayaguhe ngo ugire Noel na bonane neza. Iyo ntamwinvestisamo ngo ndamutware, nohiriye he niyo $500 yiwe? S'il vous plaît, convertissez vos choses. Gira umutima wagutse. Uno munsi ibintu byinshi ndiko ndabamwo bihagaze kuri rya jambo riri hariya. Ndi mu muvuduko udasanzwe ngo ujya iri pete mwanye umukenyezi wanje. Ndi mu muvuduko uteye ubwoba. Ejo nashyitse ngaha ayi cyambwira madamu nti nuno munsi yakoze. Ndamwereka, ndamwereka telefone, ndamwereka bodo commande. Un vendredi wibereye ngaho uzibona abantu baguhamagaye ngo dufise bodo commande yawe ya 11 millions, utivaganye pas moins de 4 millions. N'umuvuduko. Convertissez vos choses. Mu bana b'Imana, mu b'investissemo.
hanyuma twebwe tuzobafasha kugira une education financière. Ndahari hari ikintu muzoshikako, numva norangiriza ngaha. Imana ibahezagire cyane gose, mugende. Murakoze cyane.